ukundwa n'abantu benshi hano mu gihugu c'u Burundi kandi namwe muzoze murabo umupira ntitubobrije kuba abafana ba Flambeau du Centre ya muzoze murabo umupira twategetswe canke bategetswe kwambara imyambaro iranga n'umurongo bahawe ntabwo ari gutegekwa n'umurongo kandi barawushimye iryo jaho yagutegeka uri kuribesha n'umurongo bashizeho kandi abantu barawushimye babonye ari mwiza niyo mpamvu abantu bateza kuza kujya nyine ariko si imirongo yose myiza oya atari umurongo mwiza n'ubuja hari wabahatiye none atari umurongo mwiza ntibawuzamo bayizi ngo nta rimwe bategetse kuyambara ngo nta rimwe bategetse kuyambara bigura ushaka bahaye umurongo abantu barwaye reka tumurindira heze twumva reka je nihenze ndi kumwe n'ubizi araza kunkosora itegeko ryo kugira ngo uce nambara ya mpuzu ya Aigle Noir ndarekuye kugura jezi za Al Ahly nkambara nje kuraba umupira bana kuvuga ngo ko ari umugabo waserukiye igihugu mbwirizwa kuwushigikira no Papa Outam de Legend checkmena n'abahizi Benny Bertrand umwe umukunzi wa Aigle Noir uwundi wa Flambeau du Centre imigwi yaserukiye igihugu mufise imanza muri ino weekend tariki 19 mwiteguye gute Papa Outam muri Aigle Noir? Twiteguye neza kuko urazi ko yufise urubanza ubutegekanya kurukora neza rukabagwiza ugashimisha bagwitabiriye muri make ni neza rero muri make neza mugiye kwakira umugwi ufise izina ridasanzwe muri Afrika mbese no ku isi yose niko novuga umugwi wa Al Ahly kuva mu gihugu ca Egypt n'umugwi ukomeye cyane nigiki wo kwizeza abakunzi ba Aigle Noir n'umugwi wari ukomeye cyane muri kahise umugwi abantu bazi ko wari ukomeye kandi nibyo barabizi biranahari baranitwaye neza abantu barabizi byose ariko this time nibaza ko sumugwi uratwereka kukomeye ni wabukomeye uzobigaragariza kuri Aigle Noir mugabo kugeza ubu no mwaka yuza kuba ari umugwi ufise ibyo abantu botinya ko kabaye tutagiye tutazoto ntitwari gukina cyangwa se ntibari kuvuga ko umukurukino gwa Aigle Noir na Arahiri ruhari mugo kubera bazi ko uzotwara igikombe zo baragikiniye bafashe Arahiri bayihuza na Aigle Noir kandi babonye ko Aigle Noir ari yishobora kuyigira iki kuyihangara turiteguye turizera ko umuntu azoza kurabona urukino azora rukino ruryoshe kuko urumva uyu mugwe ufise ibyo defanda cyangwa se ibyo ushaka kugusagasira nk'amateka kuzigama mu gihe yo bita Aigle Noir nayishaka kubaka amateka burya rero uzutinye ujya muntu agiye muri ring ubwa mbere ahura n'umuntu ari asanzwe akagwana intambara zo muri abantu babizi mwibi bya box barabizi ngene bikogwa itimini ziko je suis sûr certain Aigle Noir izoba ikindi kintu ku munsi wa gatandatu kurundi ruhande bahizi Flambeau du Centre iteguye kwakira Singida Black Stars yo mu gihugu ca Tanzania nawe mwiteguye gute di Flambeau du Centre ubona ko yiteguye ku ruhande rw'imyimenyerezo mu menyereza na staff yiwe barakoze ibishoboka byose kandi no baracakora ibishoboka kubera ko baracasigaye iminsi ibiri yo kwitegura mu gihe Singida zo kwakirwa ngaha turi kuri stade Intwari ku munsi wa Mungu rana yuko ku ruhande navuga ngo gwabakinyi bose bameze neza staff technique imeze neza murabizi yuko uburongozi bw'umugwi bushigikira cyane Flambeau du Centre kugira ngo ibandanye igaragaza ishusho nziza y'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamakungu ntaka uburongozi butagira hama n'abafana bariko baritegura ndetse navuga imyiteguro yabo isa niyarangiye kubera ko Flambeau mazigiye yakiranga kuri stade Intwari ubuyobozi bwaroroheje abafana kugira bagere ngaha mu gisagara ca Bujumbura ibintu ni sawa amatwa nsumira baza barantanguye no gutegura urukino rwa Rotoro ruzobera Dar es Salaam abona abafana vyumvikana yuko nimba bigeze kuri urwo rwego imyiteguro ni myiza cyane imbere yuko mu mwakira umugwi wa Singida ku munsi w'Imana ku munsi wa gatandatu urukino rwa Aigle Noir kandi nta muntu ngazuza mu kibuga atambaye imayo ya SWAT ya Aigle Noir The Fighters canke wa Nkurunziza Cup canke uwa Al Ahly muzoza gushigikira umugwi we muri migwi ku munsi wa gatandatu mu majezi mfise imyambaro yose wavuze nta mwambaro wa Aigle Noir ntunze ariko ntikivuze ngo sinzoraba umupira nifuza kwinjira mu kibuga hakiri kare kwambara Al Ahly nimba birekuriwe nimba
mategeko nzoba mponyanze no yambara nkinjira mu kibuga kandi nkaraba umupira iminota 90 mugabo sinovuguruza abakunzi ba Aigle Noir siritu baserukiye na Papa Utab niwe yo bibavugira mugabo jewe iconzi nzoraba umupira mugabo ntabwo nzokwambara jezi ya Aigle Noir sugupinga Aigle Noir sugupinga ibikorwa bya Aigle Noir mugabo ndazi cyo amategeko ndekurira jewe ndazi cyo nkunda ndashobora gutahura nico nanka nzoza namba yindi jezi mugabo atari Aigle Noir abakunzi ba Flambeau du Centre bahamagarira kuza gushigikira Aigle Noir ku munsi wa gatandatu canke babwira baze bambaye impuzu za Alahli baze baraba umupira baze baraba umupira je nico no bahamagarira hama impuzu umuntu wange nivyo yambara Papa Utamu je nubwo no bandi umuframbo sinshobora gutegeka umuntu ngo ambara iki oyaye Aigle Noir yaravuze yuko yifuze ko image y'igihugu ishusho ry'igihugu garagara neza yavuze ko buri murundi wese azi iyo tuje yarabitahuye yarumvise yuko kwambara ibisa ari kugira ngo image y'igihugu igende neza abaframbo rero ico ni kintu batopinga mugabo twese turazi yuko azobara umupira w'amaguru kandi kwinjira muri stade Aigle Noir yarasiguye ingene bizogera jewe rero ndi mu batazokwambara umwambaro wa Aigle Noir ariko ndi mu bazoraba umupira harundi avuga ati jewe ngomba kuraba umupira nambaye umwambaro wa Aigle Noir mwumwe wese rero n'uburenganzira bwiwe Papa Utamu ku munsi w'Imana hazoba nyuma y'urubanza rwanyu rwa gatandatu ku munsi w'Imana hazoba urubanza rwa Flambeau du Centre kubwo ni iki bivuze ku bakunzi ba Aigle Noir this time ni mena bakari imigwi ibiri y'amahasa harimo bukuru harimo na butoyi by'umwihariko urumva ko Aigle Noir ni bukuru kuko haba no muri championnat baravyerekana ko ari bukuru umva ni mwihigana amahiganwa abiri yo muri Afrika bazo ariko barakina mugabo urumva uhedinze ni Aigle Noir rero kuwa gatandatu nibaza ko umufana wa Aigle Noir n'umukunzi w'umupira w'amaguru by'ukuri akunda umupira akunda n'igihugu afise icyo bita uzarendo patriotisme ategeza kuza gushigikira Aigle Noir ariko n'ubundi jambo ni ryari indi burya harakajambo umuvugizi wa Fondation Pax yashikirije mu kiganiro y'abamenyesha makuru birashika bayuda ntibabuze uzoshaka gushigikira uwundi mugwi atari Aigle Noir aragenda gushigikire kuko ujya umwasi muragendana arashobora kuba ari umuntu umona mengana umukunzi mu ugasanga no umwasi hari umuntu ashobora cyo bita kugira auto kwiyanka wenyene no kuvuga kubona ikipe yo mu Burundi yatsinzwe no kuvuga ukabinezerererwa nawe ntubukundiye ntuba wikunda nawe wenyene ni uba watsinzwe ntibivuga ko icyo gihugu gusa ntibivuga ko umugwi gusa bivuga ku gihugu muri rusange which means ko abashaka kuza gushigikira Aigle Noir bazo bayishigikire mugo nabashaka kuza gushigikira arahiri kubera umupira ubaho uburenganzira bazoza bashigikira arahiri nta ngorane mugo baciye muri ya mategeko ashizweho niki n'indongozi za Aigle Noir cyangwa se n'indongozi za Fondation Pax kwambara umupira wanditse ko ejo ni heza wa Aigle Noir cyangwa se inkuru nziza cup ibyo nibaza kata kibazo hanyuma no kuronda umupira wa arahiri ukambara hanyuma ukariha ukinjira nta kibazo na kimwe ariko ku munsi wa gatatu ku munsi w'Imana naho mugwi wa Singida wo muri Tanzania ikindi gihugu uzoza ngaho kuri stade Ntwaro uzokina na Flambeau du Centre abarundi nibaza ko bari ready kuza gushigikira uwo mugwi parce que niteka ku gihugu tubonye utsinda twebyo tunezera kuko gutsinda kwa Flambeau du Centre ikarengana kuri no round izoronka miliyoni ibihumbi 400 byinjira muri inde mu gihugu cy'u Burundi bije gukora ku nyungu z'igihugu cy'u Burundi noneho niwumve nuko bazotanga n'amahigwe yuko dushobora kuzobona nk'imigwi igera kuri 3 izo biserukira igihugu mu mwaka uza canke se mu myaka iri imbere bivuze ngo rero umugwi wose uzoseruka twebwe nk'abantu bo muri Aigle we are ready to support turi tayari kuwushigikira mu gihe waserukiye igihugu ariko kuri bya bindi byo ngaha muzi ko tumaze kuba abarongo yabane ndavuga nka championnat ya Primus League Burundi n'ibindi bikombe bikinigwa aho ntabwo birimwo ko bari higanwa ryo ngahi wacu riro kare nta waserukiye igihugu abarimo ariko ku rukino rw'umugwi waserutse waba uwaba taxi vero waba wa motar umuntu akunda umupira by'ukuri nibaza ko turi ready kuza gushigikira umugwi wa Flambeau du Centre kuwo musi w'Imana ariko nituniteze ko bazoba batadushigikira niba batadushigikira nta kibazo ariko twebwe ku munsi w'Imana twe tuzobashigikira kuko tuzi neza icarico Flambeau du Centre muri no mwanya uzoburi kurakina n'umugwi wa Singida twabonye kandi abakinyi baza no kwita mu ndege ikomakomeye abakinyi ba Alahli mubaje bazokinira ngaha bazokinira kuri stade Ntwaro ndiko ngubwira uravye nivyo vyerekana ko ari kimwe imwe mu mugwi ufise ukomeye cyane ariko kandi ufise n'abafana usanga bavigiza cyane bazoza mu ndege
baza mu ndege kameme baje abakinyi bayabandi bari abakinyi barahari waruzi mvuze ngo Real Madrid Manchester City abo mudugo warabavuna ahubwo nibaza ko nakamenyero gake k'abantu batamenyere kubona abantu biyunguruza twe twabaye muri je nigeze kugira amahigwe imba London London rero cyo naje kuraba match za Manchester City i Manchester no kuvuga ngo Manchester nayibona yurutse indege yabo nibisanzwe Manchester City kuri Etihad Stadium so bwa mbere twebwe tubonye imigwi iza mu ndege kubera abandi abantu cyane ko na Egle nayo ni fatigue n'usari Egle nayo kandi gena n'indege zikeje undi yakora ibimenyezo za South Africa yagenda n'amaguru ibyo byo kugenda n'indege ntaco byica kuri twebwe mugo biba nko kuri wa mugwi wundi wumva bafise ubwoba bwerekeranye n'ivy'indege byobaye ikibazo muri Flambeau d'Isant nko kuri Aigle Noir kubona umugwi waje n'indege ni simple chose ntabwo ari gukina ntabwo bazokinira mu ndege bazokinira kuri stade bamwe bamenyereye abandi batanayimenyere by the way ahubwo bashobora no kuzogira ikibazo kuri no stade batari bwahonyoreka ibyo byo kuzana indege ni muna bishire ku ruhande bitera ubwoba babandi badakunda Aigle Noir nayo abandi bakunda Aigle Noir bazi ico bita umupira w'amaguru on Fudosa we have to win ariko kandi ku ruhande rwa Flambeau du Centre twabonye imbuga z'imigwi z'abakunzi ba Singida bareka barararikana kugira ngo baze ngaha mu Burundi ni ibintu bisanzwe cyane ico nico n'ubundi reka mpere kujyavuzwe na papa utavuze ati hageze mu migwi yaserukiye igihugu turayishigikira tuzi ko ni vyiza gushigikira burya si itegeko ntabwo Aigle Noir ari umugwi userukira igihugu ntabwo Aigle Noir ari ntamba ariko yavuze ati gushigikira umugwi waserukiye ntabwo Aigle Noir ari ntamba mu rugamba no kuvuga ngo wewe urashobora kuza gushigikira Aigle Noir nk'umukunzi wa Aigle Noir mugaje ndashobora kuza kuraba umupira nk'umukunzi wa Vitaro turi kumwe ndashobora kuza kuraba umupira nk'umukunzi wa Interstar ndashobora kuza kuraba umupira nk'umukunzi wa Musongati si itegeko ryo kugira ngo uce nambara ya mpuzu ya Aigle Noir ndarikure kugura jezi za Al Ahly nkambara nje kuraba umupira bana kuvuga ngo ko ari umugwi waserukiye igihugu mbwirizwa kushigikira not none kibazo gabahizi nkeneye kumenya nimba ari nkawe canke nimba n'umufana uce wungukira hehe kandi hariho umukonga mu waje kuraba umupira ntuba waje gushigikira cyo kintu uragitaho niyo mpamvu zonarabe mu mastade akomakomeye urabona igice c'abafana ba Borussia Dortmund urabona igice c'abafana ba Bayern Munich hanyuma mwabo bafana urabona nabandi bafana nkwambaye jezi ya Wolfsburg urana nkwambaye jezi ya Augsburg nibindi bigiye bitandukanye rero ikintu cyo nagomba kuvuga niba umupira w'amaguru koko ufise abantu bawutahura bawukunda bawurabira inyuma bazi ko hari abantu bazi gutegura hanyuma bakaza kuraba ivyabo bantu bateguye donc ndavuga on pitch baze dushigikire umugwi twa Flambeau du Centre si itegeko niba uri umukunzi wa Flambeau du Centre urahawe ikaze niba uri n'umukunzi wundi mugwi urahawe ikaze hanyuma ikintu rahamagariye abakunzi ba Flambeau du Centre bukuri bajya bafana bukuri nukuza kuraba umupira ico kintu uracumva nukuza kuraba umupira hanyuma ekipe nziza bugira ironderera abafana niyo Aigle Noir yakina neza ushobora kuvaho uyikunze niyo Al Ahly yakina neza ushobora kuvaho uyikunze ico je nsezeraniye abantu cyo nobwira abantu ava ya match nuko hagati ya Al Ahly na Aigle Noir tuzoraba urukino rukomeye on s'enfout y'ivyo bavuga n'umugwa serukiye igihugu tuzoze kuwushigikira oya tuzoza kuraba umupira aho ni ku munsi wa gatandatu hanyuma ku munsi wa Mungu oname uzoze uraba umugwa wa mbere hano mu gihugu cy'u Burundi abarundi bafitiye icizere ukundwa n'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Burundi kandi namwe muzoze muraba umupira ntitubobrije kuba abafana ba Flambeau du Centre ya muzoze muraba umupira kuko Flambeau du Centre ugire ya mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi nivyo yerekanye n'umupira mwiza ya King nayo mpamvu abarundi rero benshi bayifitiye icizere ariko navuze ikintu bijanye n'abafana nangara no kuba yihenda mu byo avuga bari abafana ba Singida abafana ba Singida ni ibintu bisanzwe cyane Ntangara no mwana ni mu rugo nyabagendwa ngaha muri Stade Intwari Mungu Benisi Ntangara kuba yihenda mu byo avuga kuko hari no kuntu gutondeka nk'ibintu yawe ibiharuro umva amajambo ni muri atushoboye gutondeka ibiharuro ushobora gutondeka amajambo ibaze ko nk'uyu mwanya heje kuvuga yuko Flambeau du Centre yabaye ya mbere ngo mu Burundi niyo ya mbere mu Burundi yabaye ya mbere muziko yabaye ya mbere niyo ya mbere nga mu gihugu cy'u Burundi ibyerekeranye na classement cyangwa se urutonde buno mwaka si ya mbere no mu mwaka uheze si ya mbere mu mwaka uheze abaye ya gatanu ubu sinza hibarizwa uko sindavyitayeho cyane icyo nashaka kumubwira rero
nagerageze kugorora amajambo agoroye n'ibiharura bya agende asubiremwe neza arabe neza tasubiragiye ku diswa centre kibanza ifata mu Burundi hanyuma icerekeranye n'ibyo kudashigikira Aigle Noir nese ko ikibuga cyamaze cyarosa abantu ko baragura amatike cyangwa se bariko baranaheza kuyagura ahubwo nasabe Flambeau du Centre abantu baze bagura amatike nibyo numva byo mufasha ibya Aigle Noir byihoze kuko yo yaragutswe nta munsi birapanze niyo dini niyo jambo yigera ibura abantu kuri kandi baza ko nubundi bazoza icyo nsabajiye ko anagomba kerekani ndanavuge guca Stade Intwari yubatswe mu ntumbero yo kugira ngo abantu baze baraharyohererwa icyo bita Loisir entertainment leta bayubatse kugira ngo bafashe abarundi kugira iki kunezerwa bafasha abarundi kubona kuronka ibibasamaza bishobora gutuma bagira iki bumva bameze neza mu buzima kuko kugira ubuzima bwiza hari ico bita les 14 besoins fondamentaux muri izo 14 besoins fondamentaux hari ico bita se distraire et organiser des loisirs no kuvuga kwisamaza ukanategura n'ibikunezera iyi rero iki ni kibanza gifasha abarundi kugira iki kunezerwa rero ku munsi wa gatandatu nibaze banezerwe ku biro bizo ko birabiranga kuri Stade Intwari ariko no ku munsi w'Imana baze n'ubundi banezerwe kubera iki son excellence le président de la République ntako atagize kugira ngo turonke ikibuga federation ntako itagize kugira ngo turonke ikibuga très honorable reverend kuriyo ntako atagize kugira ngo turonke ikibuga which means ko kubera ari ibintu byavuye mu maboko y'abene gihugu kwitera iteka twiteye iteka nibaze iryo teka twiteye turinezererwemwo turabizo nkino Flambeau du Centre bayihondagure mugabo turi ngaha cyo turayiraba binakunze tunayikomera amashi kubera serukiye igihugu ikaduha uwo munezero you know ikaduha ko kunezererwa mu bikorwa byo kwitera iteka hanyuma arahiri nayo nibaze tuyirabe tuyishire ku gikarango nta bindi murabizi Aigle Noir akazi kayo no kugira iki no kurondera itsinzi nibaza ko batazoba baje kurondera itsinzwe ku ruhande rwa arahiri nabo baraza akazi bafise ko ari ukurira umusozi kandi umusozi utari bugira iki utari buhinde urawegamira nibaza ko arahira ikizo biharanira ko yova mara masangaha na ibindi vyovyo twarabiteguye birapanze biri ku murongo reka turindire ku wa gatandatu spectacular cyo bita spectacle ibirori yatumye Intwari tuberewe gusa byo kuwa Mungu ufise amakenga ko hashobora kubamwo bya bintu by'akajagara abantu usanga bambaye nabi mugabo nibaza ko umuntu azoza kuri Stade Intwari kuwa Mungu please ni mwambare neza nk'abasirimu baje mu gikogwa mu gikogwa cite ku Burundi twiteye baze muri Stade Intwari kuko nabonye nta murongo w'ibinkwene bazoba bambaye nta murongo hari kuri ku munsi wa Mungu kwa gatandatu uriho no uvuye gusenga so kuza yambare gakoti oya gusenga aho biroroheje abayambaye neza ahubwo kutibaza hari impuzu ziharawe zatabutse ugasanga umuntu aje yambaye ibirembe ugasanga umuntu aje yambaye iki aje ku kibuga ahantu hari amateleviziyo atandukanye brother bwira abantu ko bazoza bambaye neza kuko umwambaro ntawo mwateguye mbagabo baze bambaye neza baze baraburukina nibyo byo bavyize nibyo numva babwira hanyuma bibuke no kugura amatike kuko iyi equipe nta bafana beshi ifise umuntu azoza gura itike nta bafana beshi ifise mugo nize tuyiterere tuyigura amatike tuze tuyishigikire iyo ni Flambeau du Centre ndiko ndavuga ko Aigle Noir ibyo furu mukoko amateke ngo sana iri equipe nikindi kintu merci ado ku munsi wa gatandatu tuze turaba umupira Haki ibyo wabivuza kubisubi naho ubwiye ahubwo babwira ibyerekeranye n'iby'iwanyu kuko ibya Aigle Noir mu ijambo papa uta ntajyo ndamuhaye mworiante kuvya ko nakubwiye kaza ari he nago hakanye nago hakanye oya ariko nagere ndakubwire yado ku gatandatu Al Ahly izokwagirwa na Aigle Noir umupira ushobora gukinwa n'umuntu wa 12 donc abantu bakababerewe nkuko bavyifuza agatima ariko nibaze yuko ababa bicaye muri stade bose s'abafana ba Aigle Noir ibi vyose ni vya bindejo canke igihejo zokumva bavuga ngo Aigle Noir niyo yambere ariko kazimata ariko bari bivuga no munsi hari umuntu yavuze ati giye wabucumba cege wabukaranga jewe nari munsi y'urujo ibikorwa vyose turabibona reka tuvyemere kubera ko nyene tuba tuje gushigikira umugwa serukiye u Burundi twategetswe canke bategetswe kwambara imyambaro
iranga n'umurongo bahawe ntabwo ari ugutegekwa n'umurongo kandi barawushimye iryo jawe yagutegeka uri kuribesha n'umurongo bashizeho kandi abantu barawushimye babonye ari mwiza niyo mpamvu abantu bateza kuza kujya ariko si imirongo yose myiza atari umurongo mwiza ntuwuja hariho bahatiye none atari umurongo mwiza ntibawuzamo bayizi ngo nta rimwe bategetse kuyambara ngo nta rimwe bategetse kuyambara wigura ushaka bahaye umurongo abantu barwaye reka tumurindira heze twumva reka je nihenze ndi kumwe n'ubizi araza kunkosora ufise ubwoba bwiki twategetswe rero wihenze nka gukosora tuvyemera ko wihenze nda gukosora twategetswe kwambara imyambaro murabizi ariko ndazi yuko ari n'abayambara bidoga ibaze rero kuzoba turiko turidoga mu ntebe twarisha amafaranga twaguze imyambaro ariko no mu kibuga ibintu ariko no mu kibuga ibintu bikaba bitameze neza uriko urakina na Al Ahly nibaze yuko n'umutima ukuvamwe sirturi nka equipe nto nka Aigle Noir de Fighters rero umuntu atazi umupira nuko dushigikire mu gukomeye ico nico cambere nabwo ko equipe ikomeye irondera abafana equipe izo bikomeye ngani Al Ahly tuyishigikire ariko nudashimye kuyishigikira ashigikire Aigle Noir ariko nudashimye gushigikira izo equipe zose azoze arabe umupira mugabo equipe abarundi bose bafitiye icizere ekipa mukunzi wa Frambody Centre canke mukunzi wa Musonga ati canke mukunzi w'indi ekipa avuga ati ndafise kicizero ko ishobora kurengana ni Frambody Centre muze ngaha tuyitere intege navuze nti amatike biroroshe kwinjira ni 5,000 ni 30,50 ijana na tike sponsor ibihumbi majana 3 murakoze cyane hanyuma kubijanye no kubegwa nibuke yuko uri karabakangurira kubegwa uno musa taraberewe yari yambaye ibintu atabihuriye na Aigle Noir de Fighters ico ni naco ico ni naco cerekana yuko ari abantu ico ni naco cerekana yuko ari abantu bavuga ibintu batazi uyu mugabo ndiko ndagira makenga ndakeka muri Aigle Noir gato ndakeka muri Aigle Noir papa utamo batamuzi umuntu abayiteretsemwo arabino pana mwe bayiteretsemwo arabino stilo umuntu abarimwe ndabira ni imekwasa yiteretsemwo imikwasa abantu baratumuzi ni Jeffrey Jambo ndakeka muri Aigle Noir papa utamo batamuzi nubu nkomeje kumusabira agapira ka 5 kuko burahari canke bakamwe ku buntu kuko vraiment arakenye imyambaro Aigle Noir no mugabo arakenye imyambaro Aigle Noir kandi ribaye rya mbere n'iryo rya nyuma ahubwo ribaye rya kabiri sinzongera kwicarana nawe yambaye ibintu ntazi iyo byavuye urabitahura reka tuduze nk'abaragi nimba kunda Aigle Noir ariko yambaye umwambaro wirabura kunda Aigle Noir bamuha akajezi basi canke bamuha agatraining ibyo bizofasha murakoze cyane dusa nk'abarangiza papa utamu akajambo kanyuma tunabifuriza amahirwe nka Aigle Noir reka heze hamuturangiza ngiye kwitegurira match yo kwa gatanu sawa genda usezeye bafana za Al Ahly ziragoye hano mu gihugu cy'u Burundi ngiye kurondera jezi tugushimire twifurize amahirwe Bahidi Beni Bertrand sivyo ikivyo ntavyonze generese urambaza Al Ahly so club ya mbere ngaha muri Afrika ijambo novuga uyu mugasa ama politique meshe kasigara nakubesha ijambo novuga nuko abakunzi b'inkino canke se abakunzi b'umupira w'amaguru ku munsi wa gatandatu nibaze bashigikira umugwi wa Aigle Noir hanyuma bizokundira kuwa Mungu bazoze n'ubundi bashikire Frambody Centre parce que ni migwi biri yaserukiye igihugu kandi niteka kubona iyo migwi yaraserutse igatsinda jewe sinzobabara Aigle Noir itsinze urukino ngo ice ndyohegwa Frambody Centre itakaje urukino ahubwo nzobabara ari uko mbonye iyi migwi tigenje neza yose babaza mugabo kubwanje ndasaba yuko umuntu akunda inkino naza ashigikira imigwi yose kuko niteka ku gihugu kandi ni no guca umukozi umwaka uza ni haseruka izindi nazo tuzoze tuzishigikire nta wuzi we ko uwo mugushigikira no mwaka atari uzoca useruka mu mwaka uza which means ko umufana w'undi mugwi atari Frambody Centre atari Aigle Noir akaba ari nka Musongati akaba ari Olympique Star akaba ari Kayanza United Vitaro Interstar cyangwa se ni wundi mugwi za Best Dynamic ushobora kuzuga shigikira no migwi kubera mu mwaka uza cyangwa se mu yindi myaka iri imbere sevu nimwege mushobora kuzoseruka that's why ndabasaba shimitse ko hobaho kwigora kuza gushigikira ino migwi serukira mu Kirundi ngo ni sekurungurane ni sekurungurane kandi naho bamwe babiri kure kuzoserukira igihugu uko bivanye n'intunganye mbona bafise ariko burya gato karakura uyu munsi mushobora kwa bitameze neza mukamubona Aigle Noir ari kiratwara ibikombe
ariko mu myaka iri imbere ukazosanga nange muri isunganije neza muratwaye igikombe. Tugushimye cyane Papa Rutanga Legend. Murakoze cyane ariko namwe ndabahamagarire kuwa Mungu kuza no kuwa gatandatu kuza. Twe niho tuzoba kandi muberewe. Niho tuzoba mwambare bya birembe bamwe bakino bo muri ya migwi wa Mungu twari twicaranye hari abantu bakora kubyambara. Mwe muze mwambare neza nkuko musanzwe mwambara nkuko mwambaye no munsi. Tugushimire Papa Rutanga. Murakoze cyane.